Nkarajisha ndetse n'ibiseke eka byose ubonaga hari genda bikora nje ndabyigisha nabo dukorana bose turabigishije bisanzwe ico gihe narosemo n'amatongo yaguze n'amatongo ashika nka bitanu kandi nazanye umugore kubwibi nyene amafaranga rubatsinze mu nkuye muri iyi nyene nkaba jewe naserukiye koperative bita Akaranga ku Burundi. N'ubu nk'uko mubibona inshuti zacu bakunzi ba Wise Woman TV murabona yuko tukiri muri ca kibanza nyene muri festival ya East African Community. N'ubu turi kumwe n'umupapa hano ariko arakora ibintu by'utugenegene, ibintu by'iwacu, ibintu byo ngaho iwacu mu Burundi. Ariko imbere yuko tugira ico tubivuze ko reka tubanze tumenye mbega uyu muhinga wa tuno tuntu ninde, yitwa gute? Reka tumubaze kazina kiwe. Je nitwa Nizigimana Ezekiel, nkaba ndi umu artiste yajisha ibintu mu migozi ivuye mu bigagari, nkongera nkakora n'ibintu by'amasopra ivuye mu mahubahuba, nkongera nkakora ibintu by'amatapi avuye nyine mu bugwegwe, amatapi yagiye ashira imbere y'umuryango canke mu mavoitire mu mamodokari, nkongera nkarajisha ndetse n'ibiseke eka byose ubonaga hari genda bikora nje ndabyigisha nabo dukorana bose turabigishije hakora n'amatablo ariyo yaya nkaba jewe naserukiye koperative bita Akaranga ku Burundi. Iyo koperative twese Akaranga ku Burundi kwa yuko twe duhingura ibintu kama biba mu Burundi. No kuvuga rero je ibyo mpingura rero murabona yinde bihungura mu mavuba y'ibitoke, mu bigagari, mu nzamfu, mu nyarutare ndetse no mu ntuze no mu mihivu. Imivugira murazizi kuva kera na indi mivu n'ikintu camye kuva kina kera. Ibyo byose mbona ngaha ku meza cyose ndabihingura muri kama byo ngaha mu Burundi. Abakunzi bacu murumva yuko ari ibintu bidasanzwe, mwumvise yuko ibintu byacu twifutiye hano mu Burundi bisigura yuko turi muri festival ihuza ibihugu byose biri muri East Africa. Hanyuma turabona no mutama yadusiguriye ibintu byinshi, yatubwiye n'ibintu tudatahura mu rurimi kuko turaza abantu wa kino gihe hariho amajambo amwe mihivu sinzi n'ibigwegwe nitumenya ibyo ari byo. Reka ayitwereke ibyo bintu kugira tumenye ibyo bintu byo ngaho iwacu bishobora kuva nk'ico kintu kingira akamaro. Mbona kuvuga rero ngo mu bintu bita ibigagari ni ibintu bifise amababi ibiro kugira biboneke nk'uko turanda tukabikuba neza hanyuma tukabironga kugira bise nk'uko. Ni kuvuga rero twaduhinguramo mwimubona izi ni supra zikora ku meza murashira ko amasahani y'ibyo kurya, hakaba n'amasuve murashe gushira ko amatasi y'icayi egome. Mbona kuvuga hakabaho n'amahubahuba rero ariyo ibitoke, harimo amasupra n'amasuver menye nakora cyo kimwe ko aya masupra ava mu bigagari akora. Mbona ukuvuga rero abatazi imihivu rero ni giti bita ibondo. Ico giti rero cyama kujya kunuze ku kigazi. Rero ibi ni ibintu bateba mu kanwa kandi cyo biva mu tuntu tw'imihivu. Rero heza tugakoramo amasupra cyangwa amasakoshi havamo byinshi, hakavamo ndetse n'intuze n'imwe abakenyezi bariko baratamba. Muri make rero muvuga muri make biva muri ivyo nyene. Nabonye kandi n'ibintu by'amagapo hajya navyo nyene sinzi ko mwotubwira mbe byo biva mu giti cahe kuko nabonye ibindi watubwiye ibiti bivamwo, tumenye aya magapo nayo ava mu biti vyahe. Aya magapo nayo mubona ava mu bintu bita imihwazi. Imihwazi rero iva ku bintu bita ibikokoko. Abazi mu rukoko bacabona ibikokoko byama ibintu by'amaruru, yama ibintu kubiko n'ibintu bita ibikoko ukoko. Mu rukoko murabona hariya ku Rusizi. Rero iyi mihwazi rero iva
mu kanwa kiyo mikoko maze umuntu acabitamura acavyanikira amakabitamura akabikamwa amakapa. Watubwiye yuko ibintu byose ufise ngaha ari byo wikorera, ata mashini ataki ariko n'intoki zawe, niko batubwiye. Mbega namba taribanga nta kandi kazi wowe ufise ku ruhande, nimba ugafise birakorohera ko ibi bikorwa ubikora? Je vraiment nta kandi kazi mfise. Dufate rero je kuva ngifise imyaka 15 umwuga niho nawiga. Kera nari mvuye mu wa gatandatu kubera umuvyeyi yari yapfuye nawe kifasha kw'ishure. Hama rero umubikira yava muri Espagne niho rero yacagira communication mu isengero avuga yuko abantu bava mu wa gatandatu boza kwiga muri foyer. Je naba wa mbere rero mu kuca ngenda cyanagwa kwiga rero iyi myuga mubona ngaha. Niyo rero kuva ico gihe no munsi mbeshejeho eka kwibaje ndima ngira nka mu mezi nka 5 ngira ngo yego sinobwo sinolima bugaye mbona bishobora nda gufasha umukenyezi yashe gusimba rimwe buga ni nka rimwe mu mezi nkangahe. Je tubaremvuga yuko umwuga ari wombeshejeho kuva ico gihe shika no munsi. Uratubwiye yuko ufise umukenyezi kandi uratubwiye ko rimwe urasimba ukamufasha gukora ubundi bukorwa nko kurima n'ibindi. Mbega wewe uyu mwuga hari ica uziko? Umwuga ari ica uziko ariko yabona abakenyezi bagomba gukorwa twinshi bakunda kuronka umwanya w'ibyo babikore. Ona avuye kurima arashiye gucara mu bivungurwa no kuvuga rero ko adashiye kuronka umwanya w'ibyo babikora ibintu uko bisaba ko umuntu kubikora azinduka mu gatondo byicaye ko mpaka bishika ku mugoroba. Je tuba adashiye kuzaronka umwanya kubikora ibi ariko kusanzwe arabizi ari buri umwanya wo kubikora. Bakozi ba Wise Woman TV murumva yuko inyuma y'umukenyezi hariho umushinga ntahe. Si kuvuga yuko umukenyezi wenyene ari bashobora kwiga kwiteza imbere ariko n'abashinga ntahe barafashanya kugira ngo nabo nyene bashobore kwiteza imbere. Nimba atari banga uyu mwuga wawe mbega ugufasha gute mu rugo? Urabona ko gukemurira ibintu byinshi canke bimeze gute nimba atari banga mugabo? Jewe nta banga ririmwo. Musanzwe mu myaka yaho byari bimeze neza cyane. Dufate kuva tukibiye mu 85 gushika 92 ibintu byemeze neza buri muntu yashora buri kwezi y'amagumero amafaranga. Kusanzwe icyo gihe narosemo n'amatongo n'amatongo ashika nka 5 kandi nazanye umugore kubwibi nyene amafaranga rubatsinze mu nkuru muri iyi nyene ndahama ndagira mariage. No kuvuga rero yuko jewe muri make umwuga waramfashije nawe turakwega ngira kumbe ko tuko tujya muri bihugu bya Afrika y'ubuseruko yakumbe je nkakarusho kubera ko turanahana bamwe batora tora iby'iwabo nibaze ko igiye kugenda neza muri make. Aratubwiye ijambo ryiza yuko n'umugeni yamurose bivuye muri uno mwuga wiwe ku by'ukuri n'ibintu bisa neza cyane. Murumva rero bakunzi bacu yuko kwiteza imbere ari byiza nk'uko umukuru w'igihugu yakivuze ati umufuko wose ugira amafaranga n'umunwa wose uronka indya. Nk'uko wewe wabikoze urabona ko umufuko wawe umurimo amafaranga n'umunwa wawe uraronka icyo ufungura. Suko none mbega none uba ngahe Bujumbura? Je mbangaye Bujumbura muri komune Mutimbuzi abita mu Rukarama. None uwo kurondera uwokenera ko umukorera tuno tuntu twawe canke wokenera kugushorera tuno tuntu twawe agusanga muhira canke urafise ahantu umuntu ashobora kugusanga? Jewe kwisanzwe ubu nyasi nkoya muri kenshi nkoya muri Mizeviva. Mwira kenshi mvaho nahinze imigozi nashikira muri mizi biva kujishira. Arakoze cyane mbe buryo batubwiye ngo witwa Nizigimana Ezekiel. Arakoze cyane Ezekiel adubwiye ikintu ciza cyane aratweretse ibikorwa byiwe akoresha amaboko yiwe natwe dukura amaboko mu mpunzu kugira ngo dushobore gukora dushobore kwiteza imbere. Murakoze bakunzi ba Wise Woman TV kuba mwadukurikiranye turacabandaye.